candagisha odi candagisha abana amahoro umeze neza yego no kurisawa karibu ega ni cyangwa tutebe tubireka kamwe hewe bega kubera uvuye nahe asa nuvuye mu nama yo ku mutumba yego benyene kugutaje namenyesha abo nino musinama yerekeye iki hewe uno musi batubwiye ivyerekeye igice ca gatatu cisekeza ryo gukinga ingwara y'ubukangwe kizoba mu gihugu cose igice ca gatatu erega je nagira vyaheranye na rigesekeza rya kabiri riherutse oya ashivyo wumvise nabi n'ukuri mako vyaravuzwe cane yuko hazoba igice ca gatatu ubu rero turi mu gice ca gatatu erega shabukuje wakazi karantwaye n'ukuri na namakuru nkumenya none ahubwo mbwira urucanco ruheruka rw'ubukangwe guhabwa kuva ku bana bakivuka gushaka ku bana bafise imyaka 7 none naho ruzohabwa abandi umbiriza rero umuco ivyo bintu byose biva ku gusiba amanama ndishabukuntu kunakanya ndonka urumva isekeza ryerekeye abana bakivuka kugeza abana bafise imyaka 7 nkuko yeje kubivuga erega abana banje bahavuye basiba urucanco rugira gatatu muga rero kirakumbwire vyose none ugo rucanco ruzotangwa ryari hehe ico gikorwa kizotangura ku igenekerezo rya 2026 kugeza ku igenekerezo rya 30 Gitugutu uyu mwaka kandi rero uko kizokorwa ni nka kwa kwa mbere urumva rero abantu bose bazotanga izo ncanco bazoza mu mihani wacu baheze batange izo ncanco bazogenda no mu bindi bibanza haba amashure haba amashengero ibibanza bikunda guhuramwo abantu benshi urumva tutibagiye amavuriro na cane ikindi naco kwiye kumenya nuko abana bose bazoronswa izo ncanco urumva bazobasiga karangi ku gatoki kagaherereza kugira ngo bimenyekane yuko baronse iki ugo rucanco urakoze cyane nukuri ndagushimiye cyane mbere ndakubwiye nanje ngiye kubimenyesha hose uwo duhura wese ndamubwire iryo ugo rucanco rero zarabiye eshe ndazi ntavyazi ubu n'abagenzi bose bazabimenya urakoze candagisha abana irinde barumenyi abasama